ndasabye imbabazi yuko narushijeho ofisi ko batanjanye kwa muganga baranjanye nshaka gusaba imbabazi kuko nasubire ku kazi nshaka gusubira ku kazi ibyo narengeje byose ntabwo nzobisubira. Amazina yanjye yitwa Mugisha avuka mu Cibitoke ca Rugombo. Amaje madame yaravyutse ndamubwira ko ngwaye bibi ndiwe yaciye aza ndamubwira ko ngwaye aca avuga ati urarwaye ndavuga ego aca anjana kwa muganga amaze kunjana kwa muganga barampima barampa ibinini bamaze kumpa ibinini barambwira ingene ndabifata amaze turataha arambwira mfungure ndamubwira ntabwo ushaka gufungura acambwira rero mira imiti ndayimira iyo miti ndaguma kubera nanamaje kwitabariza ndagira sister uyu asaba imbabazi ni umurundikazi mwumvise hejeje dutabariza avuga ko agwaye amerewe nabi kandi koko vyaraboneka yari agwaye yari amerewe nabi avuga yuko afise ibibazo kuri ofisi ariho bigaranira yavuze vyinshi uyu munsi asabye imbabazi avuga ko yabeshe iyo ofisi avuga ati murambabarira narabeshe nongera mbesha ofisi nanje nkuko muza kuvyumva ngaho imbere tigeze wabeshe ahubwo nimba warabeshe by'ukuri kuko nimba warabeshe nimba uriko bivuga atawe bigutamitse uwabesha abantu akurikira urubuga ntabwo ari jewe saba imbabazi aba bantu wabeshe Nandi majambo muraza kumva uko mwumvise uko bisobanura naho imbere muraza kumva kandi mu tundi turodero uko bisobanura. mama mugina ukuri ndasavye imbabazi kuko vyarinze kugera iwawe bija kuri YouTube n'ukuri ndashaka mumbabarire ntabwo nzobisubira ivyo bintu vyaraye bibaye ntabwo nzosubira muzoba mukoze mubi mbabarire ko cane mumbabarire kubera nanitabarije mu Burundi kwa Saidi aravuga ati reka rero tugutabarize ku ofisi yakuguze hiyo ndavuga ati ntaba telefone ntabwo bitaba nukuri mumbabarire muzoba mugize neza. Erega si jewe usaba imbabazi oya ahubwo abantu bumvise ivyo wavuze nibo uha umuco impamvu usavye imbabazi nico wabeshe ukakivuga kuko mu ntango uko wavuga kandi uko wabisiguye wabivuze bikenewe wasavye imbabazi bikenewe mugabo urumva nuko utavuze ibibazo ufise hariya muri konti wari wagiye gukora gusa ku mubosi ukaza kuvuga na ofisi aha ni vyiza ko utanga umuco igituma wasavye imbabazi kugira abantu bose bavyumve bakanamenya ko wakize n'ikibandanya nimba uja ku kazi canke nimba n'umutajayo gusa ngaha mu usiye nk'ubivuga neza bati wari wabwiye Saidi kugira ngo agutabarize agufashe hanyuma arakubwira ko yavuga na ofisi nawe uca uvuga ibindi nibivuze vyo gutoroka nibaza ko bitajanye n'ivyo twariko turavuga. Mugisha nukuri mumbabarire kuba narabeshe kubera nari ngwaye nako shaka bamvure ariko bari bamvuye imiti ntako ndayifata nukuri mumbabarire kubera namaje kwitabariza sister aravuga ati reka rero tugufashe mumbabarire nukuri kuba naritabarije kugeza hose kugeza naho shika kuri mwebwe mbere niyumviriye ko ntotoroka kuja mw'ibarabara abandi barampanura abo turi kumwe barambwira ati ntago wotoroka camvuga ati reka ndabireke ivyo gutoroka nukuri mumbabarire kuba vyarashitse bikagera n'iwanyu hose mumbabarire. Ko vyace bicikana agomba kumaza impamvu yabeshe akavugamwo ibijanye na ofisi ariko kuko muvyumvikana hariya muri kontra nyene urumva ko batevye kumuvuza kandi urazi ko bateba kumuvuza urumva umuntu kwitabariza n'ibisanzwe mugabo mu nyuma icabandanije nico nagomba kuwumva gusa ariko numva ivyo uravuga bitandukanye n'ivyo twari tuzi kubera ko mu gutabaza watabaje uvuga ko utavuwe kandi ubu naho uvuze ko nyene utavuwe mugabo watabaje inyuma imbere yuko bakujana kwa muganga ariko nari navuganye n'uwo muntu uwo baraba ngaho ivyo yatubwiye urumva ntibihura neza n'ivyo uriko uravuga hariho video wasohoye yo gusaba imbabazi rero kuvuga ngo warabeshe iyo ofisi
ndashaka uduhe umuco hanyuma kandi nibaza yuko je nta byinshi ngomba kuvuga usibye gukebura. Turazi ko abantu muri Arabiya bafite ingorane nyinshi, ariko muze mugerageza kuvuga ukuri. Iyi ofisi ikora ko uwitwa Mireille, si yayindi ya Karine, ikora ko umurundikazi yitwa Mireille. Gushika isaha nta kosa ndamuziko, ni umuntu eh, mpamagara akitaba iyo kuri ofisi yabo hari ikibazo. Murumva umuntu nk'uwo kubeshera ofisi yiwe ko ari ibintu bibi. Rero nimba by'ukuri koko nk'uko abivuze kandi biraboneka ko afite akajisho, ntabamutamitse ijambo, ni byiza ko asabye imbabazi. N'abandi bantu muzoze musaba imbabazi mu gihe mugize amakosa. Ubundi ze mugerageza kuvuga ukuri, ni ukuri ntimubeshe, kuko kubesha ni bibi, byononera abantu benshi. Iyi ofisi ni nziza, ntacyo ndayishinja, mwumvise ko ariyo dushobora kuvugana mu gihe hari ikibazo. N'ubu agwaye akaturondera, turayirondera avuga tuwo muntu ko agwaye mumujane kwa muganga canke nimumufashe ivyo ari kuriwe, bakamufasha. Niyo ofisi navuga ikiri imwe muri Saudiya iri mu za mbere mu by'ukuri zitwitaba neza. Rero ni byiza ko asabye imbabazi, ni ka kaudiyo yako bavuga atabaza, ariko mugabo nubwo asabye imbabazi mu by'ukuri si ukuvuga ngo yarabeshe ijana kwijana, kuko igihe yatabaza yarakabije gusa, mugabo yatabaje agwaye gusa. Igihe akize canke arose imiti, ntiyagarutse ngo avuge ati narose imiti, niho ikinyoma cyabereye, mugabo yari yagwaye. Ngaho nguko rero, nizere ko mumubabariye mwebwe mudukurikira ku rubuga. Murakoze cyane.